Okay, ndabahaye kaze kuri ino video. Iyi raba vyerekeye gasape abantu bambeje ukuntu ushobora kugurura gasape chat. Ndibaza ntumwa try downloading ndavyibaza ngaha. Ndavyibaza mwese muramaze kuyitora nta utazi kuyitesharija ayivana kuri Play Store canke kuri App Store. Ndibaza ngira nta numwe ngaha ndavyibaza ngira mwese muza muyifise. Bo hama jewe murabona yuko jewe yikora neza nta atakibazo ngira murabibona je namaze kwakirwa nyene bana je ndayikoresha hamwe wese baci bambaza ngo ntibikunda abandi vyanse ariko reka ndabereka ukuntu bayugurura. Mugende mwandike gasape nyene kuri Play Store hama ishayiza kuza nyene muca muza kuyidownloadinga je ko isanzwe iri mu sije kwa ndayiteshaje ukundi. Okay, muze kuyiteshaza rero ngaha. Rero mwibuke yuko yakira abantu 300 buri munsi agenda amahirwe nk'abarundi canke abanyamahanga. Hari igihe yakira abanyamahanga, hari igihe yakira abarundi muga ntarenza 300 ku munsi. Ivyo byo muvyibuke bonye vyanse urasubira bukeye birakunda nta kibazo. Ndabahamagara gukunda ivyanyu. Okay, reka rero dutangure. Ukicuguriye WhatsApp iyo ni WhatsApp nyene ushikira ahantu ngaha nyene ushira inamba benshi bikunda kwankira ngaha nyene hufyonda kuri verify urabona hari igihe vyanka ukagerageza bisaba yo kuja ahantu hari amarezo abano usizemo ngaha birakunda. Okay, verify if you are not robot. Benshi amarezo niho bikunda kwankira. Ohana naje ngaha biranse ariko reka ngerageze ukunde. Okay, je birakunze kwa amarezo yaciye yaze bisa yuko ubara ahantu hari amarezo yafata neza. Ntandindiye bandungira code de verification abana barayindungikiye ngaho cugira copy. Copy ukaciza kuyishira ngaha ari uburungu ubungahe ngaha urahabona. Okay, hama ko bitaza reka ndifashishe ngaha. Okay, reka ngire paste cyone ngakuri kwandaye copy. Okay, je murabona ko de verification bayimpaye verification bo je murabona ko vyakunze. Hano cha ndandika ku izina sanzwe nditwa Mr Julius Mr Julius 257. Okay, hano shiza kwemeza ngaho urashobora gushirako na profile picture ngaho. Yaza benshi ngana ntibuzi cyanda kuri allow. Urafyonda kuri allow ntufyonda kuri deny ibintu byose bakubaza kufyonda ngaho kuri allow. Okay, hogira uyiho uruhusa iyo kashironda ya photo za gushirako photo profile picture. Nafise mu photo vyinshi ariko ntaco reka fe iyo nsize ko yifata kibanza reka mpite mu iyi nta kibazo. Okay, ndahisize ku ifoto. Okay, Mr Julius 257 mwazibonye namba ze wanje bagomba muze kunyandikira kuri gasape chatting nta kibazo. Okay, hano rero ntubuhejeje urashobora kufyonda nga kuri allow kugira uze kugenda akugira wemeze ngaha allow display over other application apps kugira bize kwemera kaca wizirayo ubuhejeje gushiramo gasapu chat yawe mukunde ivyacu kumenyesha. Murabona je bazabanyakiye ko hariho internet imwe yihuta vuba iraza group chat very easy, biroroshe cyane, very easy. Apana is not easy, very easy, easy byose birakunda kozi ibiki je byakunze vraiment. Munyandikire tuyage kuri gasapu chat. Okay, hama vyari ivyo vraiment. Tamisho ndabasaba no gukora subscribe ngaho kwiryo zina nyene Mr Julius 257 haba kuri Facebook hama dukurikirana nzoza ndabacesherezamwo utundi dusha hama isigaye mugira ibikorwa vyiza aho muherereye abari mu bihugu vya Zambia, Mozambique, mu Burayi he hatandukanye ntibagiye. Hama kwa kundi nyene akazi nikakandi nyene akazi ka misi yose tuguma dukora ntwicara ino wicaye